Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije ndabifuriza n'ikaze muri ano makuru y'ikirundi tugira ngo tubashikirize n'akagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yitavye inama igira 58 Banki ya Afrika ijejwe iterambere n'inama igira 49 y'ikigega ca Afrika kijejwe iterambere, ikaba izo nama ziriko zibera mu gihugu ca Misiri. Abakozi bo mu mashirahamwe yegamiye leta basaba kuronswa uturusho nk'abakozi bandi ba leta. Uturusho twahagaze kuva mu 2015. Ndasubiye kubaramutsa ureri nkuri mwimwe ukwayo. Ibirori byo kugurura icese inama igira 58 iya Banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD nigira 49 y'ikigega ca Afrika kijejwe iterambere vyabaye kuri uyu wa kabiri mu gihugu ca Misiri. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca akaba yitavye izo nama, akaba yashikirije ko kugira ibihugu vya Afrika bitere imbere bibwirizwa gutegura imigambi yo guteza imbere abene gihugu baravye ivyo bakeneye, cyane cyane mu kugwiza umwimbo. Iyo nkuru tuyishikirizwa na Olivier Rukata, intumwa ya radio na televiziyo ngaho mu gihugu ca Misiri. Ibirori vyo kugurura izo nama zibiri iyigira 58 y'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD n'iya 49 y'ikigega kijejwe iterambere FAD yabereye mu gisagara Sharm el Sheikh mu gihugu ca Misiri. Zitabwe n'abakuru b'ibihugu n'abandi bategetsi batandukanye, harimwo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yaherekejwe muri ivyo bikorwa n'abashikiranganje babiri w'ikigega ca leta Audace Niyonzima n'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye. Izo nama zari zihagaze ku civugo twegeranye uburyo buturutse mu gisata c'abigenga mu gutunganya ikirere no kubungabunga ibidukikije muri Afrika. Amajambo yashikirijwe yose yarafatiye kuri ico civugo. Mbega hokorwa iki mu kwegeranya uburyo kugira Afrika itera imbere yongera ihangane n'ihindagurika ry'ibihe? Bamwe bati ni ngombwa ko amashirahamwe asenyera ku mugozi umwe agakora yisunze ibibazo vya Afrika na cane cane kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe, kuko ari karahara mu ruganda ntibacura. Umukuru w'ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD ati ni muri iyo ntumbero rero ayo mashirahamwe abwirizwa gutanga ibiharuro bijanye n'ibibazo vyokemurwa kugira bihangane n'ihindagurika ry'ibihe. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca afashe ijambo nawe nyene yagize ati vyoba vyiza igisata c'abigenga gihagurutse kigaterera mu iterambere y'ibihugu. Gervais Ndirakobuca ati ni muri iyo ntumbere nyene ibihugu vya Afrika vyotegura imigambi iteza imbere abene gihugu ifatiye ku vyo bakeneye, na cane cane kurwiza umwimbu kugira baronke ivyo bafungura, kuko ataterambere ryobaho abene gihugu bamerewe nabi. Nayo mukuru w'ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika Azalia Assoumani akaba asanzwe ari n'umukuru w'igihugu c'izinga rya Comores yagize ati kugira ubwo buryo buboneke hari bwirizwa gukorwa nko gukoresha neza ubutunzi bw'ibihugu usanzwe buhari. Ivyo navyo ngo bikazoshoboka habaye kubungabunga amahoro n'umutekano mu bihugu vya Afrika. Ati kindi nyamukuru nuko amafaranga abonetse yokoreshwa mu muco. Abategetsi bitavye ivyo birori bamwe muri bo akaba ari Abdel Fattah al-Sisi umukuru w'igihugu ca Misiri, Azalia Assoumani umukuru w'igihugu ca Comores akaba n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Emerson Mnangagwa umukuru w'igihugu ca Zimbabwe, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere wa leta ya Somalia Hamza Abdi Bale, umushikiranganje wa leta y'u Rwanda Edouard Ngirente n'abashikiranganje bajejwe ubutunzi eka n'abandi bategetsi batandukanye. Mwomenya yuko inyuma y'ivyo birori umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'abashikiranganje babiri bamuherekeje bahawe umubonano n'umukuru w'igihugu ca Misiri Abdel Fattah al-Sisi. Abarongoye amakomine n'abagize inama mpanuzwa jambo ya komine basabwa gutunganya neza amafaranga ya komine kugira ngo asohoke afise ico agiye kurangura
kigirira akamaro abenegihugu n'igihugu. Ivyo nivyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse ku munsi ugira kabiri w'inama yatunganijwe n'abagize ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu ntumbero yo gushikiriza ivyashitswe ko mu cigwa cakozwe n'imigwi yamaho ijejwe ubutunzi ku bijanye n'irangurwa ry'imigambi y'amashirahamwe y'amakoperative bafatiye ku migambi amakomine yari yishinze kurangura. N'inkuru ya Idamari niyo nkuru. Ku munsi ugira kabiri w'inama yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka biciye mu migwi yamaho ijeje ubutunzi, bashimikiye hanini ku bijanye n'imigambi y'iterambere ry'amakomine. Zimwe mu ntambamyi zibonekeje mu irangurwa ry'imigambi y'iterambere ry'amakomine harimo kudatandukanya neza imigambi y'iterambere, eka ndetse n'ubumenyi budakwiye bw'abajeje kuyishira mu ngiro, nk'uko vyashikirijwe n'uwurongoye umugwi wamaho ujeje ivy'ubutunzi inyuma y'ingendo uwo mugwi watunganije mu ntara zitandukanye no mu makomine amwe y'igihugu. Ivyo rero vyatumye hiyumvirwa umugambi w'akarorero wofasha mu gutegura imigambi hisunzwe ivy'abenegihugu baba bakeneye, hakisungwa kandi igicapo ndangagihe c'u Burundi mu mwaka wa 2040 na 2060. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yamenyesheje ko bashima ico gikorwa caranguwe ngo kuko ari gikorwa c'iteka. Novuga ko ari gikorwa c'iteka, gikorwa c'iterambere ry'abenegihugu n'igihugu cacu Burundi. Twifuza ko izi PCDC tugomba gutegura zodufasha kwitunganya neza kugira twishure ku bibazo by'abenegihugu, ko uko zahora zikorwa hariho agahazi. Reka twese tuje ku kivi kugira iyi ndinganizo ibimwe ku gihugu cose. PCDC zahahora vyazo bice bigenda gute, turaba imigambi yari irimwo itarashirwa mu ngiro, twiterura yose, uterura ibiharuro. Nimba bavuga ati nzokubaka amashuri 200 muri komine iyi, PCDC ikorerwa kuri tere, wumvirije ibyifuzo by'abenegihugu, ntagiye uza gushiramwe ivyumviro vyiwe, abenegihugu ntasubirizwa mu migambi yabo. Abarongoye amakomine n'inama mpanuzo jambo ya komine basabwa gukoresha uburyo baba bahawe ku neza y'abenegihugu n'igihugu, bashira imbere imigambi kenewe cane gusumba iyindi. Kugira imbona kazoza y'umukuru w'igihugu yo gushika kw'iterambere ry'igihugu ishikwe ko buri wese na cane cane indongozi ahamagarirwa kwitaho gukora neza ivyo ajejwe. Ivyo nivyashikirijwe n'umuhuza w'abarundi Laurentine Kanyana mu nama yagirishije indongozi zaserukiye ibisata bitandukanye mu ntara ya Bujumbura. Inkuru ya Zeno Hatungimana. Iyo nama yahuje umuhuza w'abarundi Laurentine Kanyana n'indongozi zirangurira imirimo itandukanye mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa kabiri isare ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura yatunganijwe mu ntumbero yo kubasigurira ingene urwego rw'umuhuza rukora. Umuhuza w'abarundi yamenyesheje ko abenegihugu gutura umukuru w'igihugu imyidogo y'abagendeye bitanga ishusho mbi ku ndongozi ko zidakora neza ivyo jijejwe. Vyongeye ngo kugira ngo imbona kazoza yiwe yo gushikana Burundi mu rutonde rw'ibihugu biteye imbere mu mwaka wa 2060 ishikwe ko ni ngombwa buri munyagihugu na cane cane indongozi arangure neza ivyo ajejwe. Yibukije ko amahoro ari karahara mu ruganda ntibacure, acahamagarira abarongoye abandi kutaguma mu biro barindiriye abaza kubitura, ngo ahubwo bagerageze gufasha gukinga ingorane zitaraduka. Ubwo amahoro n'umutekano ko ari karahara mu ruganda ntibacura, ari nacyo vyose bihagaze. Ubwo turiko turawubungabunga, ntimuce muraba gusa abazoza gutera gusa, banza murabo umwe wese mu vyari kwarakora ko abungabunga umutekano w'abenegihugu, abungabunga umutekano wabo bari kumwe. Duhere ku muryango. Mbega imiryango yo ngaha muri no ntara irabungabunga umutekano wo mu ngo, kuko burya umutekano uhera mu rugo bikaduga bigashika no ku gihugu. Umuhuza Laurentine Kanyana yakiriye n'ibibazo by'abenegihugu byari bigizwe hanini n'amatati y'amatongo, akaba yabahaye intumbero. Yamenyesheje ko muri iyo ntara ya Bujumbura bagiye kuzoshiraho abantu 5 bazoserukira urwego rw'umuhuza mu makomine b'abakorera bushake, akaba yasavye ko botora abantu b'ijambo n'ubuntu.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo asaba ingo zose cane izabagumya banga kugira intumbero ngo bategure kazoza keza. Reveriyano Ndikuriyo akaba yabivuze kuri uyu wa mbere aho yararamutse agendera abagumya banga baronkejwe inyigisho z'akarangamutima bo mu mazone atanu agize komine Giteranyi intara ya Muyinga. Ni nkuru ya Busalo Ndayizeye. Tura ni zone iri mu mazone atanu yagendewe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Abagumya banga bo muri iyo zone bakaba bafise icivugo kivuga giti igihugu nigitangwa kiragwanirwa. Mu kiyago izo ndongozi bagiranye n'abagumya banga bo muri iyo zone harimwo n'abakurikiranye inyigisho z'akarangamutima baragarutse ku byashikiye Burundi muri kahise ngo gategura kazoza. Kumenya kahise rero ngo nukugira ngo ivyiza byabaye bavyubakireko nayo ibibi bikosorwe. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yamenyesheje ko izo ngendo ziri mu ntumbero yo gusuzuma ko inyigisho z'akarangamutima zatanzwe zafashwe nka nkama. Akaba yahamagariye abagumya banga bose kugira integuro yo kwiteza imbere. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ari kumwe nabo bari bagendanye yarishikiye kandi muri zone Masaka. Naho nyene akaba yaraganiriye n'abaherutse kuronswa inyigisho z'akarangamutima n'abandi bagumya banga. Ahandi yishikiye ni muri zone Ruzo. No muri iyo zone nyene yakiranywe yompi ubutumwa bukaba bwari bwa bundi. Akaba yarahimbawe n'ukuntu umugambwe CNDD-FDD yasanze utunganijwe muri iyo zone. Iyindi ni zone Giteranyi. No muri iyo zone nyene umunezero wari wose ku bagumya banga baho mu kwakira iyo ndongozi. Mu kiyago yagiranye n'abagumya banga baho nabo nyene yarabahaye impanuro zitandukanye. Abagumya banga bo muri iyo zone bakaba barashikirije umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD utuganuke tugize n'ivyimburwa muri iyo ntara n'ibindi. Urugendo rwo ku munsi wa mbere umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yarurangirije muri zone Mugano. No muri iyo zone nyene akaba yaraganiriye n'abagumya banga baho. Uko ari amazone atanu agize komine Giteranyi hose yahamagariye abarundi bose na cane abagumya banga kugira imbono kugira ngo bategure kazoza keza k'imiryango. Abagumya banga twe turakeneye iterambere ry'umuryango, turakeneye umuntu akomera mu muryango wiwe, umuryango upanze mama papa bana, umuryango ufise imbono, mbega urugo turutwaye he, tuzoshikana he, ko ruteza imbere gute, nimba uhereye ku nzu y'ivyatsi uzonzu ibati ryari, nimba uhereye mu nzu irimo hasi ivu mbe uzoshira isima ryari, nimba ufise inzu y'isima uzoshiramo amakaro ryari, uzogenda duga gute, nimba ari isanzwe uzogira etaje ryari, ukagira imbono y'urugo. Tubibutse ko mu ndinganizo nshasha y'intara z'u Burundi Ruyigi, Cankuzo na Muyinga zigize intara nshasha ya Buhumuza, Godelier Nahazwe akaba ariwe muhetsi wayo. Turabandanya n'amakuru twateguriye tuvuga Iteranyi tugaruka hano mu gisagara ca Bujumbura kuri uno wa kabiri hatangujwe igikorwa cyo kugurura imiryango ko bifuza bose kumenya ibirangurirwa mu shikiranganje bujejwe imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu. Leopoldine Kamenge. Ico gikorwa cyo kugurura imiryango abifuza bose kumenya ivy'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu mu iterambere, abahaje bakiriwe bariganirwa bongera baratemberezwa mu bisata bitandukanye bigize ubwo bushikiranganje. Mu gihe ibiro bikuru vy'ubwo bushikiranganje biri mu nyubakwa zibiri ahakorera umushikiranganje berero no mu nyubakwa za INSS, abo bashitsi babagendeye banashikanywe no muri ico kibanza ca kabiri aho naho nyene basiguriwe uko ibisata bihari bikora. Urongoye umuguje cyo gutegura igikorwa cyo kugurura imiryango abavyifuza uno mwaka w'2023 aratumenyesha bimwe mu bisata biri muri ubwo bishikiranganje. Hariho igisata kijejwe imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, igihugu kimwe kwaco. Hariho igisata kijejwe imigenderanire y'u Burundi n'amashira hamwe, ari amashira hamwe mpuzamakungu, ari amashira hamwe yo mu karere, amashira hamwe atandukanye. Hariho igisata usanga kijejwe ivyerekeye amategeko. Hariho igisata usanga kijejwe akazi kaba Barundi barekuriwe n'amategeko bagenda gukorera mu bihugu. Nayo kubijanye n'intererano canke ibibazo vyabajijwe na bamwe mu bagendeye ubwo bushikiranganje, harimo icuko Barundi bari mu bindi bihugu basaba ko boronswa igisata gitanga ibipapuro vy'inzira
mu buserukizi bw'u Burundi aho buri mu bihugu baba barimwo. Kuri ico bakaba bishuwe ko atangorane biteye kuba ico gisata atakiriyo ngo kuko iyo bikenewe baronswa urupapuro rubarekurira kurengana kandi niyo bashitse mu Burundi bagaheza bakoroherezwa mu kubironka. Kuva kuri uyu wa kabiri harakoraniye hano i Bujumbura inama y'abahinga bo mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi kugira ngo bahabwe inyigisho ku buryo botunganya neza umugambi w'igihugu wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Izo nyigisho zikazomara iminsi 3. Yozofina Twagirayezu. Ihindagurika ry'ibihe rirahanze isi n'abayibako bakaba rero bategerezwa kurondera ingene buhangana navyo. Ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika yo hagati CEEAC yarashinze ikigo kijeje guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ico bise Hub Regional mu rurimi rw'igifaransa hari muri Ntwarante umwaka uheze. Ibihugu bigize uwo muryango rero Uburundi burimwo bikaba vyahamagariwe kimwe cose gukora umugambi waco wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ni muri iyo ntumbero hani Bujumbura hakoranye inama yahuje abahinga bo mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kugira ngo bige ingene botegura neza bakongera bagashira mu ngiro umugambi w'igihugu wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe atamakemwa. Kuraba rero ko ivyo igihugu ciyemeje biriko birakogwa ku rugero rushimishije. Nico gituma habanza kuba ico bita amaraporo. Hari amaraporo mu gifaransa bavuga ngo n'amaraporo biennal, hakaba amaraporo ari mu cyo bise communication nationale sur le changement climatique. Ubu twe tumaze kugera kuri 3 turiko turategura iya 4 hagaca haba nico gitabo rero citwa CDN kiba kirimo iyo migambi vyose usanga harimo igihugu ciyemeje kugira ngo bashobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo vyigwa rero bijanye no gushira ku gihe ibikorwa bimaze gutororokanywa guhanahana ivyiyumviro ku bimaze gushikwako canke ibigikenewe gushikwako gushiraho ikirangaminsi c'ingene igihugu kizorangura ibikorwa mu kiringo ca hafi canke ca kure eka n'ibindi. Umwunganizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ibidukikije Emmanuel Ndorimana yuguruye ibikorwa vy'iyo nama yamenyesheje yuko leta y'u Burundi yihaye intumbero yo gukora bimwe biboneka kugira ngo habeho ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi w'ikigo c'akarere k'ibihugu vya Afrika yo hagati CEEAC. Kuri uyu wa kabiri hatangujwe icese ibibazo vya leta ku banyeshure bahejeje amashure y'ubuvuzi. Ivyo bibazo bikaba vyatangujwe icese n'umunganirizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida vyabereye ku ishure Etale riri mu Buyenzi hano mu gisagara ca Bujumbura. Ni nkuru ya Elisiorore Kamukama. Numbero yo kongereza akanovera mu nyigisho zitangwa abanyeshure bajeje amashure y'ubuvuzi bita mu rurimi rw'igifaransa École paramédicale bakwije ibisabwa nibo kuri wa kabiri batangwe gukora ibibazo vya leta bibaho uburenganzira bwo kubandanya amashure ya kaminuza. Umwunganizi umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Isidore Ntiharirizwa akaba ariwe yavyuguruye icese ku ishure Etale Buyenzi riri mu gisagara ca Bujumbura. Duhejeje gutanguza ikibazo gitanga impamyabushobozi bita AD ku banyeshure biga ishure ry'ubuvuzi paramédical bakaba biga mu bisata 4 igisata kijanye no kuvura soins infirmiers, hari igisata kijanye no gupima muri laboratoire, hari igisata kijanye no gukora mu miti bita pharmacie, n'igisata kijanye n'ivy'isuku n'isukura bita assainissement. Kiri mu bice bibiri, ni ibibazo bakora twita mu kinofunofu theorique. Mu gihugu cose tukaba tuzoba dufise aho bakorera mu bibanza 15, hazokora abanyeshure 604 mu gihugu cose. N'igice kigira kabiri bita examen pratique
bizoba ari ibibanza 200. Ivyo bibazo rero bikaba byahereye kuri 2023 Rusama bikazohera igenekerezo rya 2 Ruheshi 2023. Abakozi bo mu mashyirahamwe yegamiye leta batagengwa n'itegeko rigenga abakozi ba leta Statut Général des Fonctionnaires mu rurimi rw'igifaransa barasaba ko leta yogerageza ikabarenganura kuturusho twabo two kuduga amapete ku kazi twahagaze kuva mu mwaka w'2015. Ivyo biruko mu gihe abagengwa n'itegeko ry'abakozi ba leta ico kibazo haciye igihe kivuye mu nzira. Ni nkuru ya Pascal Butoyi. Umweranda Toma Wiyakino yavuze ati birakenerwa ko umuntu abaho neza kugira ashobore gukora ivyiza. Ntivyumvikana na gatoyi ko umukozi umushahara yafata itariki 31 z'ukwa Kigarama 2015 nuba ari yagifata. Abana abakozi bari mu mashyirahamwe yegamiye leta atararonswa uturusho twabo twahagaritswe kuva mu 2016 gushika mu 2022 bari bafashe imyaka 4. Bakaba rero batakamba kuto turusho baduhabwa mu gihe hari abakozi ba leta bo mu bushikiranganje buraba abakozi n'akazi bamaze umwaka bariko baraturonswa. Inzego zo hejuru z'igihugu ziramaze kugira ico zikivuze ko ziravuga yuko ico kibazo kigiye kuva mu nzira, ariko tukabona umwizero uratanguye gutakara kubera iminsi heze ni myinshi kuva abakozi ba leta barenganuwe hagiye guhera umwaka ngira wo buze nk'amezi 2. Tukibaza rero natwe ico bakibuze kugira abo bakozi bandi baheze barenganuka. Bakavuga bati none leta ko ari umuvyeyi wa bose twebwe turi intano canke imfuvyi. Tukizera ko leta n'umuvyeyi wa bose yuko natwe izodutunganiriza nkuko yabikoze ku bakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Bavuga bati nta mwana n'ikinono, umuntu yovuga yuko aya mashirahamwe usanga afise amategeko yayo ico bita les statuts spéciaux bobo habuzi kugira ngo batunganirizwe. Abandi bati none ko ingingo yari yafashwe gafatirwa rimwe mu guhagarika utwo turusho, none kubera iki hageze kwisubirwamwo kugira ngo batubahe itofatirwa rimwe hagahera ikiringo kingana uko bataraturonswa. Ivyo biri gutyo mu gihe hari amashirahamwe yonyene ahemba abakozi bayo ku mafaranga yinjije yonyene. Nabo nyene bakavuga bati nyabuna leta umuvyeyi wa bose yaratwibagiye kuko ntaco tuyisaba atari ukwiha mu byacu tuba twarondeye. Bati rero nibatureke twihutwo turusho kuko tuba twaduciye. Ayandi mashirahamwe yegamiye leta baronswa udufaranga na leta bati dukorera ku muruho wa misi yose mu bintu byinshi. Ibiza byadutse, intambara bakazitamwo, bakarara ijoro kandi bagakora iminsi yose atakaruhuko. Bati none impembo niyo kwima uturusho twabo twahagaritswe canke no gushima ibyo twakoze. Ico rero ayo mashirahamwe asaba ngo no kuronswa ibyo byaronkejwe abandi kuko bari bahagarikiwe rimwe, kuko ngo nta mwana n'ikinono. Twagumye turindiriye yuko itunganirizwa ryagiriwe abandi bakozi ba leta rizodushikira, cane cane ko iyo umuvyeyi yaruye abana bose baca batonda bagafungura. Twebwe rero ntitutahurana mba igituma twebwe tutari muri abo bagaburiwe cyo kimwe n'abandi bana. Dusaba cyane ko nkuko leta nkozi yabaye buze bo tunyarukiriza bavuga ngo umwaka w'amafaranga utarahera bakadushirira ko ubwo burusho ko yatugiteganyishika kinini cyane. Najbo nyene ndabateye akamu urumva umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi uko nawe nyene niwe turaba ni waraba n'abakozi bose bo mu Burundi ku rwego rwa leta, naho hari habamukurira kababarira hanyuma kugira ngo ico kibazo kive muza kuko kimaze imyaka myinshi. Turamenyeshe ko abakozi muri ayo mashirahamwe yegamiye leta baba ibice 10% by'abakozi bose mu Burundi.
ariko bakavuga ko barenganijwe tubibuze kandi ko imigwi yagiye irashigwaho kugira ngo yige ico cigwa cyo kubarenganura ivyigwa bashitseko biremezwa ariko naho byashitswe ko naco barabona amaso aracari mu nzira. Umugambi Soreye Nyakiriza uriko urategura gukwiragiza umuyaga nkuba ku mitumba y'u Burundi hakoreshejwe imishwarara y'izuba. Ni muri iyo ntumbero watumiye abamenyesha makuru kugira ngo ubasigurire ivyo ari byo nabo bazoheze babisigurire abene gihugu biciye mu biganiro n'amakuru. Ni nkuru ya Pascal Kumbuga. Mugihe hariho ibice bitari bike by'u Burundi bitari mu muyagankuba wa Regideso umugambi Soreye Nyakiriza uri kurategura kuzokwiragiza umuyagankuba uturutse ku mishwara y'izuba mu bice byose by'u Burundi n'ibisata bitandukanye harimo amashuri amavuriro n'imihana y'abene gihugu harimo n'abafise amikoro make. Integuro y'umugambi ikaba igeze kure mbere ukaba ugiye gutangura gushigwa mu ngiro vuba nkuko byamenyeshejwe mu nama yatunganije kwa myesha makuru kugira bawumenye nabo bazoshobore kusigurira abene gihugu bice mu biganiro no mu makuru kugira bawumenye. Ibitabo bihamagara amasoko bizotangwa muri uku kwezi kwa gatandatu. Bikaba rero ari byo bizoca bituma umunyaga nkuba nuvuga utubona w'amantuze w'imishwarara nyamukuru uzobona gutangura. Abamenyesha makuru rero twe twabiyumviriye kuko twarigeze kuraba mbe umugambi bimeze gute hanyuma dusanga by'ukuri abantu benshi umugambi ntawo bazi. Hanyuma tubonye atavyo bazi turavuga tuti none ko umugambi atawubazi twogikora gute. Hanyuma rero ico twaciye twiyumvira ca mbere nuko dukorana n'abantu bafise sinovuga ngo n'ururimi mugabo ijwi rishika kure. Abantu bafise ijwi kure rero mu bambere twatangiye kubona twabonye araba menyesha makuru n'ibikoresho byabo. Naco gituma twabatumye ko kugira cyane babanze nibo nyine bamenye umugambi kuko uhuye n'umunyamakuru mu ibarabara ugacuma uti uwo mugambi ashobora kutabikwishura kubera iki atawigeze bimubwira. Rero yari inama ya mbere kugira ngo tubasigure neza ingene umugambi wubatse ico ugamije n'ico ugomba gushikiriza novuga nti abene igihugu uhuriye he nujya kugira ngo intango n'intango manzo bimenye. Uwo mugambi rero kwiragiza umuyagankuba uturutse ku mishwarara y'izuba ngo uzofasha abarundi kurangura imigambi yabo y'iterambere ukaba ushikiwe ni banki y'isi yose. Abadandaza bicamwa bita pasteke bakorera mu isoko yangagara basaba ko ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura ko baronderera ikindi kibanza bakoreramwo kuko aho bakorera muri kino gihe ico camwa kiguma kibora kuko bataronka abaguzi. Ni nkuru ya Prosper Bizimana. Aha ni ku isoko yo mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'iyo soko hari kibanza kidasakaye gikoreramwo abadandaza bicamwa bita pasteke. Izuba iyo ryatse imvura ikagwa byose bibasanga ngaho. Bakamenyesha mbere ko atanabaza kubagurira ico camwa. Ingaruka mbi bagira ngo nuko ivyamwa vyabo biheza bikabora bagaca bakora bahomba. Bagasaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kubagarukirako na nyabujya bavuga ko bari bamaze kumumenyesha ico kibazo. Ntimwari kuronka naho muhonyora ha hose. Uruzi gwagera ngaha. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura ico no musaba nuko yo kwigora akatugendera akaza kuraba ikibazo dufise kuko ntitwiririshe. Tugishika ngaha twarahombye biteye ubwoba tukibaza ngo ni isoko izomenyera ikamenyera ariko vyaranse gose kandi murabona ko ni parking bari barazanye ngaha murabona ko nabo nyene batinze bakabisaba bagatinda bakahava bagasubira inyuma kubera ko babona yuko vyanse. Twebwe n'ukuri ikintu twosaba ndongozi n'umukuru w'igisagara twosaba yuko nawe yoza akatugendera nabo ubwiwe agashika hano hantu akaraba yuko amakete bamwandikiye tutariko turarira busema na cyane yuko ivyamwa vyose biri mu isoko nkuru ya Kotebo. Nta muntu aza kudushorera pasteke zitanu canke 10 canke 2 vyose abigurira mu isoko nkuru ya Kotebo. Twasaba yuko abo dusubiza muri cya kibanza twahoramo kuri Kotebo nihagera ko badugana ivyamwa vyose bakazorondera aho badubishira vyose atagisigara hari ya hepfo kuko murabona nuko nta muntu yoza kugura ino aje kugura pasteke yonyene. Ivyo rero abo badandaza ba pasteke babishikirije mu gihe hari abadandaza bicamwa pasteke biyiba
bakaja kudandariza mu kibanza bahozemwo aho ku isoko ya Kotebu kuko ariho baheza bakaronka ababagurira. Muri rwarukurikirane rw'amakuru ajanye no kubungabunga inyubako rusangi twamatubashikiriza ku minsi ya kabiri tugaruka ku bijanye no kubungabunga ya matara afasha korosha uruja n'uruza ku mabarabara feu tricolore mu rurimi rw'igifaransa. Amwe muri ayo matara harayo usanga bagonze ariko ntasubirizwe, ibishobora kugira ingaruka mbi kubijanye no korohereza uruja n'uruza mu gisagara ca Bujumbura. Prosper Bizimana. Amatara afasha uruja n'uruza kwibarabara arakenewe cyane mu gisagara kiriko kiratera imbere nka Bujumbura. Ivyo bifasha kwimiduga ibisikanya byoroshe. Ariko aho bene ayo matara amaze gushika biraboneka ko bamwe mu batwara imiduga batayorohereza mu kuyagonga. Ayandi nayo ugasanga hari abantu bayanokoye bimwe mu bikoresho asigaye ahagaze nk'ibikanganyoni ataca gifasha. Ariko ico mwokwibuka nuko hari harafashwe ingingo kugonze bene ayo matara aca atanga amafaranga akwiranye nayo yo kuyasubiriza. Ariko igitangaje nuko hacigihe n'igihe adasubirijwe. Umuntu akibaza ko nambiyo ngingo itigeze ija mu ngiro. Ariko kandi umwizero urahari kuko hari bamwe mu ndongozi baguma batera kamo ko hojaho n'ibihano ku bantu baba bafashe nabi ibikoresho byo kumabarabara, byabi byo gushariza, byabi byo kubonesha, eka mbere no gufasha uruja n'uruza. Ningaho rero amakuru twabateguriye arangiriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Mubandanye mukurikira ibiganiro televiziyo y'igihugu ibashikiriza.